abantu benshi cyane bamaze iyi myaka bahendwa n'ubutegetsi, bagahendwa cyane cyane n'abantu nk'uku kuyu yitwa Petero Nkurikiye, bitwa ko bavugira inzego z'igihugu, bitwa ko bajeje gukingira abanyagihugu, ariko bakavuga imvugo z'ibinyoma zo kubeshya abantu ataco bariko barakora by'ukuri kugira ngo bakingire abantu. Amajambo uvuze novuga ko ankoze ku mutima, kandi nanjye ndaza kugerageza kuyishura ko yose uko yambwiye. Uragize uti nahora ndabaha iby'abanyuruzwa bikababaza, mukanagira n'ubwoba muti bino bintu bizohava bivyara ihorihori, abantu bazohave bicana. Ariko rero ivyo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu tugume tubisubiramwo, naho tuvuga ngo Nkurikiye si Nkurikiye, ni umuvugizi wa leta, igisata gikomeye ca leta, igice kinini ca leta, ubushikiranganji butatu bwafatanijwe, intwaro yo hagati mu gihugu, mu kuvuga babura amatari bose b'u Burundi, ukaca ushirako igisata kijanye n'iterambere rusangi, ico bwahora ari ubundi bushikiranganji kera bwitwa développement rural, bagafatanya na décentralisation, bwari ubushikiranganji bunini, baca bakubitako ubushikiranganji bw'umutekano. Mwibaze abajejwe bose by'umutekano, igipolisi cyose cy'u Burundi, iperereza ryose ry'u Burundi, ugashirako inzego zose z'umutekano bafise. Uwo muntu abivugira byose ivyo bintu. Uti rero uyu muntu aca aratwereka uwanyurujwe, agira ko aratubwira ko ari wewe wamunyuruje kugira ngo yigire hanze, bica bitwereka ko ba bantu bose uvuga ko banyurujwe ko bwa bundi wabajyanye hanze. Rero uravuga uti none ga muntu, wewe amaherezo yawe azoba yahe nimba bajya abantu bose aribo babanyuruje? Je ndakumvirije, ahubwo numva ari vyiza. Erega ahubwo amaherezo yanje muri ico gihe yoca aba meza nimba abantu bavuga ko banyurujwe ari abantu jewe nafashije, bigira iburaya nk'uko bivugwa, baronka y'ubuzima babona badafise mu Burundi, baraheza baja kwiberaho nk'uko bamwe babivuga ati kubaho neza. Bya byose iyo ugereranije ubuzima bw'iburaya n'ubwo mu gihugu, hariho ubudasa bukomeye cyane. Ico gituma nabo bategetsi tureke baba bariko barahenda abantu ngo aho hanze ngo nta buzima bafise, ngo abariyo. Namwumvise n'uwo Nkurikiye ariko aravuga ngo birirwa batunye ngo kuva mu gatondo ngo bakora ivyo, ariko we nyene namubonye aja mu Bubiligi kurondera kubandanya ayo mashure. Sinzi uko vyahavuye bigenda, je ndibuka bambaza ikibazo ciwe, abagenzi ndababwira nti bavuga ati twandike twerekane ivyo akora uwo muntu ko atakwiriye kuja muri programme nk'izo. Ndabivuge ngaho icese, mbeshe baraza kumbeshuza. Abo twaganiriye nabishuye nti umuntu naho yoba ari inkozi y'ikibi ntitwokwanka ko aronka ubumenyi, mureka buronke, niyo doktora nayironke nimba yoshobora kuyica, agira ubwenge. Kumbure ayo mashuri niyo yiga neza, mu byo yahora avuga n'ibyo yahora akora ntihazobura ahantu hagaruka akibaza ikibazo akavuga ati vya bintu ndimo sivyo. Ndibuka bamwe mu bagenzi banje banyishuye bati bwa bundi wewe ntushobotse, twari tuzi ko bambe bavuze bati bwa bundi bagutuka batakuzi, woshobora kuvugira gutyo Nkurikiye ngo niyige. Nanjye nababwiye nti je ngoma ndababwire ko naho umuntu yoba ari mu munyororo, naho yoba ari mu mpimba, sinokwigera ngwanya ko aronka ubumenyi. Bovuga bati kaminuza igomba yimbukire igende yigisha abantu bose bari mu mpimba, bazopfe bafise amadiplome akomeye cyane. Nije wa mbere no bikomera amashi. Abantu abo bagenzi barumiwe twabiganiriyeko. Rero nagaciyemo ako nagaciyemo, ariko ndaza mvuga nti nawe ababesha ngo abo bari hanze babayeho nabi, uzosanga bo nyene barubika abana babo hanze. Woja kuraba abashikiranganje barondera ko abana baja mu zaburaya, woja kurondera babura amatari bari mu barondera ko abana baja iburaya. Ibi bivuga byo baca muri Serbia bagenda, mwoja kuraba abategetsi barungitse ababo, mbega sibo nyene bafise nayo mahera yo kugura ayo matike y'indege. Mwoja kuraba barungitse, usanga baba baduti mbega ko mutubwira ngo ni habi mukarungika abanyu yabigenze gute. Rero
nimba aba bantu bose bavuga ko banyurujwe n'abafashije kuva mu Burundi bakaja muri ivyo bihugu bari bipfuza kujamwo, aho ka kazoza kanje nibo bazonshimira bazovuga bati bwa bundi waradufashije ico twipfuza gushika ko warakidufashije, aho numva ata nubwo biba binteye ivyo bintu, ariko igiheza nticumvikane. None ga yemwe abantu bagiye i Buraya baronka ubuzima muri 2015 barinda bashika muri 2022 bataravugisha imiryango yabo. Aha Serugo yaragiye aja i Buraya koko amara imyaka 7 adasubiye kuvugisha umugore n'abana. Aha bagomba batubwire ko Aime Nshuti Theodese Ahishakiye umudandaza yari umugwiza atunga mu gihugu, ko vy'ukuri twamujanye i Buraya, agera i Buraya yibagira ko afise yasize abahungu 2 Bujumbura, yiberayo aranezerwa yibagira abana biwe. Uyu munsi bagira batubwire ko umugwiza atunga wo mu Rutana Evariste Nyandwi batazira matwi twashize ahabona ingene yafashwe n'abakozi bari mu bagendanira umukuru w'igihugu muri 2016. Bagira batubwire ko matwi yari umuntu afise amamiliyoni mu Burundi, ko buriye twamuteruye tumutwara i Buraya, ageze i Buraya yibagira abana n'umugore, yibagira bwa butunzi bwiwe bwose, yibagira bimwe ariko arakorera muri fomi yarazi ko bazosangirana ziranotse. Mugira mumbwire ko yagiye acacokera i Buraya yibagira ivyo bintu byose imyaka 6 iheza ari yari. Aha vy'ukuri ata n'isoni bagira abantu batubwira bavuga bene ayo majambo, ata n'isoni bagize. Bagira batubwire ko Marie Claudette Kwizera umunyabigega wari Igiteka yafashwe mu kwezi kwa12 muri 2015, abamufashe bazwi mwiperereza ko kijya gihe baciye amunzanira canda mutwara i Buraya, none ko amaze imyaka 7 adakumbuye utwana yasize, adakumbuye umugabo, adakumbuye n'ishirahamwe yakoreramwo, ko atunye i Buraya. Mwabategetsi b'u Burundi mubesha abana b'u Burundi n'igihugu cyose. Aha mugira mutubwire ko umumenyesha makuru Yohani Bigirimana yahagurutse agenda i Bugarama ahura n'umukozi w'iperereza azwi Abera Hishakiye, afatwa n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Muramvya ico gihe. Hanyuma umukuru w'iperereza aca muzanira jewe canda mujana i Buraya, yibagira akazi yari afise mu kinyamakuru Iwacu, yibagira uduhungu twiwe 2 tukiri duto yari afise, yibagira umukenyezi wiwe yakunda. Muje kumbwira ko buhaciye imyaka 6 yiryoherewe i Buraya, yaribagiye abiwe bose, nk'uko umwe mu bategetsi aza kwiyumva muri kano kanya yubahutse kwandika kuri Twitter ngo Yohani Bigirimana ngo yagiye kwa se wabo bita Tutotre ngo niyo yibereye i Buraya. Uyu munsi rero aricaye hariya yibagiye abana yibagiye umukenyezi, yibagira umuryango wiwe, yibagira akazi, yibagira byose, ariko ariryohererwa. Ivyo nivyo muvuga, kandi mwebwe nyene mwabuze abanyu, mwarabuze baso bagatwaga uko nyene n'abasirikare, mukabarindira imyaka n'imyaka mukamutarababona. Uyu munsi murubahuka mukavuga ko abo mwanyuruje bagiye i Buraya, bicaye baryohewe, bibagiye ababo. Vy'ukuri nta soni mwumviye muvuze amajambo nk'ayo, vy'ukuri nta soni mwumva mubivuze ibintu nk'ivyo. Rero mugenzi umbagije kino kibazo, vy'ukuri je ndagushimiye, ugize neza. Mu nyishu yanje hari ikintu nama ndiko ndavuga, nkunze kuvuga kenshi, abantu baranyuruzwa, twebwe tugatabaza, tukavuga aho baciye, tukavuga amasaha yabo ya nyuma iyo dusohoye raporo. Sindi kuvuga ibyo byo gutabariza, ngira mwavyumvise ko nabitandukanije ico twita alerte nico twita raporo. Nibaza ko mwabitahuye atawuzosubira kuvyitiranya. Rero twarasohoye ayo maraporo turayatanga atomora neza ivyashikiye abo bantu banyurujwe. Tumaze kubitanga, igipolisi kiranuma nticyavuga. Bagenzi,
buriya kirya gipolisi cyanumye kubera ko cyashaka gukingira jewe. Ayo maraporo twarayasohoye, abaporokiyeri baranuma, abacamanza baranuma. Bagenzi, mugomba mwiyumvire yuko bijya bintu ubutungane bunuma kugira ngo bukingire jewe muzi ibyo bantuka. Aya maraporo twarayasohoye arashika kure. Leta y'u Burundi iranuma, iranka kubivugako. Bagenzi, ubu mugira mwiyumvire ko leta ya Nkurunziza yanka kuvuga kuri abo bantu kugira ikingire jewe. Bagenzi, mugira mwiyumvire yuko leta ya Bunyoni ivyo bintu nabisohoye ikanuma kugira ngo ikingire Pacifique Nininahazwe yari yatwaye abo bantu, ikiranuma iranka ko bivugwa. Bagenzi, munyumviriza muri kano kanya, mugira mwiyumvire yuko ivyo bintu vyabaye umugwi CNDH ukanka kuvuga amazina y'abo bantu kubera ko bashaka gukingira jewe. Mugira mwiyumvire ko ivyo bintu vyabaye ndanyuruza abo bantu bose. Inama nshingamateka na nkenguzamateka ziranuma, ziriko zirondera gukingira Pacifique Nininahazwe. Bagenzi, munyumviriza muri kino kiganiro, mugira mumbwire ko ubwo butegetsi bwateye ubwoba amaradiyo n'ibinyameshamakuru biri mu Burundi ngo bareke kuza baravuga bene ivyo bintu vy'abanyuruzwa, ko ivyo byose babikoze kugira ngo bakingire jewe izina ryanje ntiricafure, kandi iyo bamvuze bantuka aho hantu nimumva mwese ko hari ikibazo. Iyo bavuze ati naka yatoye abantu ngaha, ni kubera ko atagwego na rumwe rumuhamagara ngo yisigure yiyeze yerekane ko yabeshewe. Hajya hose baba batinya ko yohava aca yerekana ko ari jewe canke ko ari abo muri ndondeza babikoze, bakaja bavuga bati reka uwo muntu naguma ivyo bintu bimuvugwa ko hako Pacifique wacu acafura. Buriya ivyo bintu n'ukuri. Buriya aho vyabonetse abantu nka Kazungu bagafata umuntu abantu babona, abantu nka Desire Uwamahoro bakaja mu rugo bagafata umuntu abantu babona, uwo muntu asubire kuboneka. Hajya Kazungu, hajya Desire Uwamahoro yariko akorera jewe. Bavuze ugwaruka abantu bashika hafi 30 bafashwe itariki 4 z'ukwezi kwa12 mu 2015 kumutakura. Rujya gwaruka gose ubu bemeza ko abo bantu batwawe nanje ndabajana iburaya, hanyuma bamara imyaka 7 bari bagiye abavyeyi babo nabo bavukana. Iruhande y'ivyo inzego z'igihugu ziranuma kugira ngo Pacifique ntacafure. Ubu bariko bavuga yuko umuhishi Darius Kurakure yavuzwe muri ivyo bikogwa ko buriya yariko akorera jewe. Ubwo nivyo barimwo. Kanure Barundi, kanure mubona ukuri, kanure mushobore kubaza. Kandi noneho buriya Barundi si bijuju, abarundi si bijuju. Mpora mbona abanyene mu butegetsi iyo nabo hagiye iwabo batelefona jewe nyene, barondera ndondeza nyene, canke bakarondera bagenzanje mu mashyirahamwe yigenga. None ko arabo mu butegetsi, none ko arabo mu mbonera kure, baturondera gute kandi bazi ngo ari twebwe tunyuruza abantu? Ni gute batabaza twebwe? Ni gute umukenyezi wa Musaga n'abana ba Musaga imbonera kure yari izwi, yari igisibije hajya ku Musaga nyene, aho afatiwe na bagenzi we, agafatirwa mu Kanyosha, agatwagwa na Brigadier Jonas Ndabirinde, bakamujana kuva ico gihe ntasubire kuboneka. Mbega ni kuko uwo muryango wiwe wasigaye uratabaza jewe? Vyagenze gute? Vyagenze gute? Uwo muryango ko aho uri hazwi, aho wahungiye ko hazwi, aho bari uyu munsi ko hazwi. None Musaga nafashije umukenyezi n'abana guhunga, ndamenye iyo ndabajana. Musaga nawe ndamutwara iburaya, sinamuha abiwe, ndamunyegeza. None nawe amaze imyaka 5 yari bagiye umugore n'abana, arinezerewe iburaya, kandi umugore n'abana azaho bari. Vy'ukuri ivyo bintu mwovyemera? Bigenda gute ngo imbonera kure zibuza ababo? Bigenda gute ngo abasende DFDD babuza ababo baze kudutabaza muri ndondeza kandi bafise ayo makuru ko ari twebwe twaba tunyuruza abantu? Ivyo bintu bishoboka gute? Rero urakoze cyane kuba wambagije iki kibazo, nibaza ko kifashije gushobora kugurura amaso abatari bake. Mbega ko umukuru w'igihugu wenyene tugarukaho
mu kwezi kw'indwi itariki 28 canke n'icenda naba nihenze mu kwezi kw'indwi guheze 2022 Perezida Ndayishimiye yavuze ko yasanze abanyuruza abantu bari mu nzego z'umutekano. Mugira mumbwire ko Perezida Ndayishimiye nawe asigaye atinya jewe, aho kuvuga ko ari jewe nyuruza abantu, bica biramucoroka, arabesha kubera ukuntinya no gushaka kunkingira, acavuga yuko banyuruzwa nabo mu nzego z'umutekano. Ivyo bintu birashoboka. Abantu nka Nkurikiye bavuguruza umukuru w'igihugu bagacafuza n'ijambo ryiwe. Twumvirije ivyo baba bariko baravuga. Rero ikindi gice gihambaye nurangiriza ko mu vyo umbajije, ikibazo uvuze ca kazoza. Mu myaka ya za 72 abantu batari bake baranyurujwe, ibihumbi n'ibihumbi imbere. Inyuma mu bihe vy'intambara kuva 1993 abandi barabuzwe irengero batari bake. Igihe ivyo bintu vyaba, ikintu wavuze citwa réseaux sociaux, nta Facebook yariho, nta WhatsApp yariho, nta Twitter yariho. Hari abantu benshi uyu munsi bitwa abashingantare, hari abantu benshi uyu munsi barengana abantu bakabakomera amashi. Iyo Twitter ibaho mu 72, iyo Facebook ibaho mu 72, iyo WhatsApp ibaho mu 72, ico gihe babikoze bari kuba bakomeye niko ababona bakabakomera amashi bakanabatinya. Ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 50 aba bantu bobaye bataronka niyo baca, kuko umuntu agiye akandika izina ryabo gusa ryoca rivuga ati itariki rinaka Yohani yafashe Pawulo yamufatiye hanaka ari umusirikare amwinjiza mu kimodoka cy'igikamyo agenda amuhonyoyeko amukubita inkoho aramutwara aramupfunga, umuryango ubandanya kugemura bazi ngo ni hakiri, amezi arahera nabo baramaze kumwica, mu nyuma abiwabaza kumenya yuko vy'ukuri uwo muntu atakiriho. Uyo muntu ukacumura abarenga ukavuga uti urya niwe yakoze ivyo bintu. Abana bakavuga ati dawe niwe wakoze ivyo bintu, niwe watwaye se wa naka, niwe watumye banaka b'imfuvyi, niwe watumye byanka ko biga kubera ingene wagize se. Hari abantu benshi batoronka iyo baca. Abantu rero baribagira uyu munsi, mwabantu mwanyuruje abo bantu, mwabantu mwirirwa murica abavyeyi b'abandi. Uyu munsi niko murakomeye, uyu munsi muri mwiperereza, uyu munsi muri mu gipolisi, uyu munsi muri mbonerakure, uyu munsi muri bitangaza. Nakanya gato cyane, mu myaka 10 ntimuzi aho muzoba muri. Ubwo butegetsi bwo nyene murimwo buracanamwo, bamwe muri mwebwe bazobasesa, abandi bicane, abandi sinzi bizoba. Mu myaka 20 sinzi aho muzoba muri, mu myaka 30 sinzi aho muzoba muri. Ariko ujya mwana w'uwo mwanyuruje, mu myaka 30 ashobora kuba ari generale nawe, mu myaka 30 ashobora kuba ari umukuru w'iperereza mu gihugu. Umwana w'ujya mwanyuruje mu myaka 30 niwe azoba ari ministre, mu myaka 30 ashobora kuba azoba ari umukuru w'igihugu. Umwana w'ujya mwanyuruje mu myaka 30 niwe azobafata ingingo. Ico gihe azosoma raporo ya ndondeza, azobona izina ryawe n'ivyo wakoze. Ico gihe azoja kuri Twitter yandika izina rya se, aca abona abakoreye ikibise abaribo. Uyu munsi nta nguvu uzoba ufise. Mu myaka 30 uzoba ufise 70, mu myaka 30 uzoba ufise imyaka 60, mu myaka 30 ntuzoba ukiri ico gihanganga ubona uri uno munsi. Ujya mwana wiwe nawe azoba akomeye, azoba ariko arakubaza iyo wamushiriye se. Mwabantu muhendwa n'ibihe, mukaborerwa n'inguvu z'ubutegetsi mufise uyu munsi, mwibuke ko ejo habarindiriye, kandi ejo sikera, ejo haraje. Iri jambo uyu muntu kino kibazo abajije kirakomeye gose. Ico nohanura abafise ubutegetsi uyu munsi, nibihagarike bino bintu bihagarare n'ingoga. Ukuri kose gutangwe ku vyabaye, uko turondera ivyakahise n'ibiriko birabubu, ukuri kuvugwe muri kano kahise ka vuba ko kuva mu 2015. Hanyuma abarundi bamenye ukuri, banasabana ibigongwe, abahanwa bahanwe, abahabwa imbabazi bazihabwe, twubake iyindi ntambwe y'igihugu dusangiye. Nayo ubundi ejo ababibakoreye babikorera ku bavyeyi banyu, uyu munsi nabo nta nguvu bafise. Namwe uyu munsi byo muriko murakora,
ejo ntazo muzoba mufise abana babo bazoba bari ngaho muri kumbure namwe muzoba muri ko murishura. Niyo mpanuro notanga. Ndashimiye gose umuntu yabajije kino kibazo, ndiko ntera mbere ndangiza n'ikiganiro shima ingene twaganiriye. Reka kumbure ndashobora kwishura ikibazo kimwe canke bibiri mu bandi bantu batari muri groupe, hanyuma tuje turangiza ikiganiro cy'uno munsi. Murakoze cyane. Namwe murakoze kuri kano kabazo. Nakabazo k'inkoramutima. Mu gihe dufise umugwi w'igihugu witwa kurondera kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi, umaze imyaka uri kurakora, kandi ikibazo nyamukuru bakoze ko kikaba ari ico kibazo cyo mu 72, usanga umengo biratangaje iyo twumvirije abanyagihugu wumva ko atana kimwe bazi, bakifise ibibazo vyinshi akuri ivyo 72, kandi hariho umugwi witwa ngo niwo kunywanisha abarundi ubimaze ko imyaka 2 canke 3 canke 4 atakindi bakora. Ukaca wiyumvira uti none vy'ukuri bariko bakora iki? Ni igiki cyari cyatumye uyo mugwi ujaho? Iyo Arusha nsubire ndavyibutse, bariko baraba ingene zabaye mu gihugu, bakaraba ingene iyo abatutsi bavuze bavuga ivyabo, abahutu bavuga bakavuga ivyabo, wumvirije bamwe bose, wumva bamwe bose aribo barenganijwe, aribo bagiriwe nabi. Bagize bati ikintu co dukiza nuko twoshiraho umugwi ukuvugana ukuri, ugashiraho ukuri ku vyabaye muri izo njyane za kahise. Uwo mugwi bawise CNVR, Commission Nationale Vérité et Réconciliation. Bongera kandi baravuga bati hariho ivyaha bikomeye vyakozwe muri ivyo bihe: icaha c'ihonyabwoko, icaha ca genocide, ihonyabwoko n'iryo genocide, ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa bita crime contre l'humanité. Baravuga bati ivyo nta barundi twobizeza, kuko nitwagira umugwi wiganziyemwo abahutu bazoca berekana ko ivyo bintu vyakozwe n'abatutsi. Niyo twakora umugwi wiganziwemwo n'abatutsi bazotuzanira ko ivyo bintu vyakozwe n'abahutu. Bati reka dushireho umugwi mpuzamakungu uzoshirwaho na ONU uzoza kuraba ivyo vyaha, kandi wo wemeza ko ivyo vyabayeho. Bayita Commission d'enquête judiciaire internationale. Hanyuma bumvikana kandi ko ivyo bamaze kubona ko vyabaye, bazoca bashiraho sentare mpuzamakungu mpanavyaha yerekeye Burundi, bayita Tribunal Penal International pour le Burundi. Mu nyuma harabaye ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Baca bumvikana ko bashiraho imigwi 2 gusa, uwitwa CVR kari yari CNVR, ubu wiswe CVR, ni hamwe na sentare idasanzwe bita Tribunal Special. Aha rero bari bumvikanye ko iyo migwi yose ikibamwo abarundi n'abanyamahanga, kugira bishoboke ko iyo migwi iheze igakora ku bibazo vyose harimwo vya vyaha 3 bikomeye. Mu nyuma abarundi baranabajijwe, harabaho umugwi w'inyabutatu warimwo abo muri leta, mu mashirahamwe yigenga n'abo muri ONU. Babaza abarundi ngene bibaza izo nzego zojaho, abo zijamwo, aho hose haratangwa ivyumviro vyabandanije hahandi nyene ko ho bamwe abarundi n'abanyamahanga. Ariko igitangaje, CNDD-FDD yahengereye, hadutse injyane z'ikiringo ca 3, icishiraho amategeko ajanye no gushiraho uwo mugwi kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi, irakuramwo vya bintu vyose vyari vyagiye birumvikanwa ko kugira ngo vyari vyumvikanye kugira ngo ubu umugwi uhumuriza bose kandi ukorera ku nyungu z'abarundi bose atahuhengamiye. Baca bafata kubera ko mu kiringo ca 3 namaze kubivuga, Perezida Nkurunziza yarababajwe cyane no kubona abarundi bose bagiye hamwe mu kwiyamiriza ikiringo ca 3, arondera ingene haze inyigisho zijanye n'amoko kugira ngo abantu bavaneko. Ni gutyo rero hagiyeho nk'umugwi uyu munsi urongowe na Petero Karaveri Ndayicariye, umuntu yarazwi nk'umuntu adashobora kuba wigenga ngo akorera abarundi bose atahahengamiye. Yari yarongoye amatora incuro 2 zose, abatavuga rumwe n'ubutegetsi biyamiriza ibikorwa vyiwe. N'umuntu adahumuriza abarundi bose, afise uruhande rumwe akorera. Bakora umugwi ugwiriyemo cyane abantu no kwita ba activiste,
bahoze muri kahise kabo bakora ku bijyanye no kwemeza ko habayeho nyabwoko ku bahutu mu 72 aribyo bikorwa byari byaranze ubuzima bwabo. Abatutsi bashyizemwo ko bari baramutse bakora bameze gutyo, ntibaca bazana naho ku rundi ruhande batereka cyo tuzana abandi bameze nk'abo nyene abavuga iby'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi naryo. Gutyo bacyaja mu mugwi umwe bahangane baheze baduha ukuri bahurijeko. Barondeye abatutsi bo muri CNDD-FDD kenshi badakunze kuvuga kuri bene ibi bibazo, usanga bamwe ari abashingwamanza nk'aba Adolphe Nshimirimana n'abandi bari basanzwe begeranye n'ubutegetsi nyene bazwi ko ico CNDD-FDD ivuze bakoma amashi bakora iyo severe ikiza iduha ibintu by'uruhande rumwe, ari nayo mpamvu nabo kuri urwo ruhande badafise ukuri, yaba abo ba CNDD-FDD nyene yaba abarundi bo ku zindi mpande bose bagumana ikibazo kimwe, none by'ukuri habaye iki? Ico ni ikibazo gikomeye. Jewe nyene sinshobora kuba severe ngo abari jewe ndabaho ukuri, ntibishoboka. Bikeye jewe namaze kumva, nari narumvise, nagiye ndasoma, sinari bwavuka igihe ibyo bintu byaba. Haravugwa ko habayeho igitero itariki 29 z'ukwezi kwa 4. Ico gitero cyakozwe n'abantu bari mu muhari witwa umuhari w'abakozi, umugambwe w'abakozi. Abari barongoye uwo muhari barazwi n'uyu munsi, bamwe baracariho, nk'iyo bavuze Serious Mpasha aracariho, bavuze Biyorero sinzi ko akiriho, hariho abandi usanga bakiriho, bari muri uwo muhari wateye Perezida Museveni w'Ubuganda. Ico gihe yari muri Tanzania. Imihari myinshi cyane yashaka gutera irondera ukwibohora mu bihugu bitandukanye bya Afrika yahurira kwa Nyerere muri Tanzania. Perezida Museveni ni wenyine yavuze ingene yabwiye Biyorero ati nimba mugiye gukora intambara ikaba intambara yo kwica abantu mubahora ubwoko, ntaco muzoba mugiye gukora ni muzoba mukira aba revolutionnaire. Ibyo ni kete Perezida Museveni yandikiye inkuru nziza, abantu benshi baracyagibuka muri 2018 nimba ntiyenze umwaka. Rero ivyabaye ico gihe bivugwa bwa mbere ko bihera ku gitero c'abaroberi, bavuga ko barabahutu, bavuga benshi mu ndongozi zabo bari bashavuye mu byabaye 65 no 69. Bamwe bavuye muri kaminuza, Biyorero yari n'umushinga amateka, gutyo baraheza bakora umuhari, barakora ikiroberi nkuko hari ibindi biroberi byari ko birakurira muri Tanzania byo mu bindi bihugu. Baratera, baravuze ko bateye mu Rumonge, baravuze ko bateye hamwe, baravuze Gitega ngo akanya gato, baravuze mu Mucankuzo, mu Ruyigi, ariko ibintu byamaze umwanya muto cyane, kiretse mu kiyaya Kimbo kumanuka gushika mu za Makamba zavugizo, aho intambara zamaze umwanya. Baranashinga n'idarapo, bihora bivuga ko bari bashinze n'idarapo hariya mu zavugizo. Ico ni igice ca mbere cy'ibyabaye ico gihe. Bano baroberi bari bafise ivyandiko vyavuga kwica abatutsi, vyavuga kumenya ngo ninda iri mu nda bayimene. Ivyo bintu ni ibintu vyandikwa bizwi, bifise abahinga benshi bagiye barabishira ahabona. Nigeze kumva kera Perezida Ntibantunganya yigeze kutugira ikiganiro muri Fokode, sindumva ko ubu nyene akibivuga gutyo nyene, ariko ico gihe yatubwiye ati n'imiburiburi hagereranywa ko hapfuye abatutsi bari hagati y'3,000 n'5,000 muri ivyo bitero batemaguwe. Ico ni igice ca mbere cy'ibyabaye ico gihe. Hanyuma uwo mugoroba nyene binahuriye nako hari hateguwe ibyo bita soirée dansante mu gihugu cyose, aho hariho nk'umukuru w'igihugu yari kujya gutambira kuri messe des officiers i Bujumbura, Perezida Micombero. Hanyuma bikavugwa ko yarungutse intumwa yiwe ujya mugendanira uwitwa Dodore Kinyonzi, aragenda kuraba ari kumwe n'undi musirikare. Baca bibaza ko Micombero aje uko imodoka yiwe yarije, baca abo bantu baricwa n'abasirikare nabo bari biteguye, bari bateguye ko uwo munsi baza gusenyura ubutegetsi, baza gufata iradiyo, baza kwica abategetsi bari muri iyo soirée i Bujumbura, bari kwica mu n'abandi bantu benshi mu gihugu. Uko niko vyandikwa, si ivyo nabonye, niko muhanda bisoma. Ngico igice ca mbere. Uwo mugoroba nyene kandi baca bica umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu, aho yari amaze ukwezi apfungiwe Gitega,
yari yanyurujwe akuwe i Kampala mu Buganda. Bamwica bavuga ko abo bantu bateye ngo ari abashaka gusubizaho intwaro ya cyami. Mwibuke yuko Michel Micombero yari yatembagaje ingoma y'umwami Ntare wa gatanu Caroline Ndizeye. Ngico igice cya mbere cy'ivyabaye. Haciye mu nyuma nko kuva nko ku itariki umengo bavuga zibiri z'ukwa gatanu niho ibintu bihindukira bwa butegetsi bukaza kubona ko bwa bundi abateye atari abanyamurambya n'abashikiye umwami, ahubwo bavyegeka ku Bahutu. Baca baheraho nabo batangura kwica indiri z'Abahutu mu gihugu cyose. N'intara atabitero vyabayemwo, amakomine ataco yari yakoze muri ivyo byo kwica Abatutsi, kuko vyari vyabereye mu manuko bw'igihugu gusa. Igihugu cyose bararigita indiri n'indiri z'Abahutu. Abahutu cyane cyane wasanga bari mu bize. Tuvuze abize twavuga incabwenge, kare nageze kubivuga. Si incabwenge zo mu gihe c'ubu, ni ico gihe bafata wowe wese kumbure yizigira yarangije n'amashuri mato mato, uwambara amarori, ufise umudandaza aboneka ahantu azwi. Abo bantu bose babarengeye ko barica indiri n'indiri, ibihumbi n'ibihumbi by'abantu baricwa gutyo. Ico ni igice ca kabiri c'irindwi na kabiri. Rero CVR iyo iriko irabikora ko yo itubwira ivy'uruhande rumwe. Baratubwira ivyo vyashikiye kenshi incabwenge z'Abahutu, mugabo ntibatubwira rwose ivyo vyashikiye Abatutsi vyari vyatanguye. Hanyuma irindi kosa rikomeye ni ingene CVR iheza ikabironderera amazina ivyo bintu. Iyo Arusha bari bavuze ko ico gikorwa cyo gutanga ayo mazina ku vyaha bikomeye bagishinze umugwi mpuzamakungu ushizweho na ONU. Mu biganiro bari bavuganye ko hagati ya leta na ONU ko basi iyo migwi yose yojamwe abanyamahanga bazofasha muri ico gikorwa cyo gutora amazina y'ivyo vyaha vyakozwe. Leta ya Nkurunziza ntiyabishima ivyo bintu, yashimye kwihariza ico gikorwa, gihinduka igikorwa ca CNDD-FDD gifise imvo ya politique mu mwanya kanaka ubutegetsi bwiwe abarundi bari babushavuriye. Bica rero bizana bimwe byo gushavuza abantu ku inzira idatumbereye cyane kunywanisha, ahubwo itumbereye kujyanisha. Nivyo tubona uyu munsi umenga CVR iratumbereye ko. Kuri bino bibazo birahambaye gose. Ubwa mbere bwo kw'ivyakozwe bimenyekana neza kandi byose. Birahambaye ko abantu bose barenganijwe barenganurwa, naho bibabaje ko bamwe bamaze gupfa. Birahambaye ko abantu basubizwa iteka kuko bajyambuwe. Numvise sentare ntahinyuzwa ivuga ko igomba ica urubanza, hari abantu bakiriwe imanza bamaze no guhambwa, igomba ifute urwo rubanza. Ivyo bintu vyari vyiza bikozwe abantu bari kumwe, abarundi bavyumvirije, bakumva ingene iryo bara ryagenze, hanyuma bikaba ibintu dukora kugira ngo ntibize bisubire. Ariko mu gihe bikorwa ari vya bamwe, bikorwa atari ivy'abarundi bose, bikorwa harimo igikenye c'intwaro y'uno munsi, ntaco biriko biradukiza. Uyu munsi namye nganira n'ipfuvyi yo 72, umuntu akomeye yagwanye muri CNDD-FDD ku rugero rukomeye rwa generale, aravuga ati none nimwiyumvire, uyu munsi bavuga yuko bariko baradusubiza iteka impfuvyi 72, ariko jewe sinshobora kuba no mu gihugu, sinshobora kuja kuvyumviriza, sinshobora kuja kumenya abanyiciye data nico bamuhoye niyo bamutaye n'ingene babikoze, sinshobora kuja kumviriza na kimwe. None uko kumvikana kuriko kujahe na za mpfuvyi bitwa ngo ariko barakorera badashobora kuza kuvyumviriza. Vyasaba gose ko igihugu kiba gitekanye. Uwo muntu yanciriye umugani w'ikirundi aravuga ati nta ntahe yo mu nduru. Ahaja kuba intahe habanza kuba gacerere, habanza kuba gutekana. None uyu mwanya igihugu cyuzuye induru, igihugu cyuzuye inzankano, igihugu cyuzuye ubwoba, igihugu cyuzuye abantu badashobora kuvugana, igihugu kirimo abantu badashobora kukibamwo, impunzi 400,000.
none iryo tuze riza gute ngo abantu bavugane neza ivyabaye batora inzira y'ukumvikana no guheza izo njyane bishoboka gute ku mugwi utubahwa na bose utemewe na bose utizigiwe na bose kwa kumvikana kwa kunywana kwa gusubiza hamwe ivyo bintu byose byari bifise ko intumbero bizoshoboka gute uyu mujenerali twari ko turavugana yambwiye ati ingorane ubutegetsi uyu munsi bufise ubwa mbere bwo ati tubanza twemere ko ubwo butegetsi bufise uburenganzira bwo kubikora ico nico ivyo basende defte ariko barakora mu butegetsi ni uburenganzira bwabo ko bafise igihugu ingorane n'intumbero bariko barabiha kuko amakosa bariko barakora niyo makosa nyene abimbere yabo bakoze harabayeho intwaro z'abatutsi zifise ingene zigishije ivyo bintu vyabayeho muri kahise mvuge ni version yabo barayitegeka igihugu cyose kiremera ivyo uko bobo babisigura ko ari byo ari ukuri bakabikora babanje kunumya abahutu babanje kunumya abo ku rundi ruhande kugira bo ntibavuge maze bamaze kubanumya bavuga bati umviriza rero ibyabaye nibi niko kuri niko tuzogenderako imyaka 30 irahera tugendera muri ivyo uyu munsi naho sende defte diraje kagati jewe ubu ndiganje jewe ubu ndakomeye jewe nanje ndazanye version yiwanje y'abahutu gusa abatutsi ndabanza ndabanumye nta mututsi asubira kuvuga ngaha reka twebwe abahutu tuvuge tuce tubiha intumbero dushaka iversion yiwacu bariba officielle yemewe y'ukuri twebwe tuzane rero ukuri kwiwacu kuba ukuri ntaho bataniye iyo migwi ibiri abatwaye ubwa mbere bakaduha ivyo abatutsi bita ukuri n'abatwara uyu munsi baduha ivyo abahutu bita ukuri vyose n'ibinyoma ntaco biza gufasha abarundi n'igihugu mu bijanye no kumvikana ikibazo nico kumenya ko Evariste Ndayishimiye ahashaka gushikana igihugu mbega ashaka kuba nk'abi imbere yiwe canke ashaka kudutwara aho twumvikana nyene abarundi bose bicaranye ivyo rero bishoboka habanje kuba ryatuza aba imigwi yose ikicarana umurundi wese akafite umwidegemvyo wo gusohora icyumviro ciwe akavuga n'icyazi ku vyabaye abarundi bose bakabibwirirwa hamwe bakumva ibintu ngene vyagenze niyo mpamvu kibaza mugenzi uti bega none habaye ibiki kandi uri mu Burundi buri kurumviriza abo bantu bitwa ko bariko baravuga kubera iki ntibizigiwe nta wizigira ijambo batanze bazwi nk'abanyakinyoma bazwi nk'abanyamanyanga bazwi nk'abantu bafyonda ibintu kuri bakakugira uko bagomvye nk'uko babikora no mu bindi byose mu gihugu nico kibazo nyamukuru uyu munsi dufise dushaka gukira twumviriza amajwi ya bose abarundi bose bavuge basohora ikiri ku mutima niho honyene tuzoronka agahengwe kandi tugakira ivyo bikomere vyakahise atari gutyo naho turiko turaja ndakunze gutanga akarorero k'72 ivyo naganiriwe nabo twaganiriye ndakunda gutanga akarorero k'urugo nzi umugabo n'umututsi umugore n'umuhutukazi aba bantu babiri 72 ntibari bwubake uyu mugabo yari muri ya bice vya Rumonge bijya bice vya za Rumonge Mutumba Rumonge akaba yari mu ishure ya Eklezia Katolika yigisha ababita bakatechiste we niho yakorera ibyindwi na kabiri bitangura ari hari niwe yambwiye ingene yahatwe kwicwa niwe yambwiye ingene naho bari kwarondera ngo bamwice yaronse aho yinyegeza agatabagwa n'umuhutu yaza aramuterera imihwi aho yagiye kwinyegeza basa mwibaziro hanyuma aratinda araronka ingene hasohoka mu nyuma ivyo kwica abantu muri ako gace bihagaze haraza indege y'igihugu yakwira hose iri kwiravuga ngo impore yabonetse abona gukira umukenyezi wiwe n'umuhutukazi nawe yari umwarimu mu 72 yari inkumi yigisha kuri lycée Bukeye hari mu ntara ya Muramvya nk'umuhutukazi yari mu bicwa haje abasirikare barakora urutonde rw'abo barimu baravuga ko bose bategeza kwicwa ariko baza kugira ingorane basanga uburi ku mutwe w'ubwo rutonde rw'abahutu bicwa aho baba ngo muri umenga baba bazita kenshi ngo ni foyer aho baba
muri home bambe basanga uwo bateza kwica ubwa mbere si hari ngo baca bavuga ngo uyu atabonetse nta wundi n'umwe dukorako ni murindira aboneke ka kanya ko kurindira ko wa muntu aboneka haba haraje bwa butumwa buvuga ko impore igarutse iby'ubwicanyi bihagaze nuko wa muhutukazi abarakize gutyo. Ibi bintu babimbwiye bicaranye babinganiriye kuva kera cyane bicaranye inshuro nyinshi n'igihe nari maze gukura. Uri kurabumviriza bose barakubwira bati jewe nari kwicwa kubera ko ndumututsi bari kuntema. Jewe nanje nari kuraswa n'abasirikare kubera ko ndumuhutukazi gusa. Nta cyaha bavuga ngo nakoze kiretse ko nari umuhutukazi. Ubundi nawe nta cyaha bavuga ngo yakoze kiretse ko yari umututsi. Urero ukacumbwira ingene Severi zikababwira bano bantu babiri bati wewe burya bwicanye bwari kukwica uri umututsi bwitwa gutya, wewe nawe burya bwicanye bwari kukwica kubera ko uri umuhutukazi bwitwa gutya. Ivyo bintu bibiri ntibifise izina rimwe. Wewe birakomeye gose ibyawe wewe wa muhutukazi birakomeye cyane kurusha ibi byagira byice wewe wa mututsi. N'urugo rumwe nta gwanko bafise babimbwiye mu rukundo nta numwe ariko arondera kunyiyeza ko bari bamwe bari bakundana bari baragize urugo baravyaye abana bakunda bose. Naho Severi rero ikwirananirirwa kuko ntiri kwikorera abarundi bose iri kwikorera uruhande rumwe nta kizodufasha. Umugani wa mu generali navuze agira ati nyabuna mushaka ko bigenda neza ni muhe ijambo bose bibikorwa bihumuriza kandi binywanisha abarundi. Ikindi cya nyuma nkunze kuvuga ku byindwi na kabiri nuko bakwiye gukura mu cigwa. Umuntu akavuga ati mbega ibi vyabaye ubuho ntibishobora gusubira. Natanze akarorero twari dufise ubutegetsi bw'ico gihe umukuru w'igihugu akiri muto cyane w'imyaka 32 aho bakorana bakiri bato cyane. Nguyu mukuru w'igihugu arumvise ko umushikiranganje w'intwaro wiwe yo hagati mu gihugu yari mu nama mu Rumonge yari kumwe n'umukuru w'umugambwe bahatswe kwicwa. Hanyuma abategetsi bo mu ntara bavimakamba n'abavibururi bariko barataha mu nzira bose baricwa, abaganga abaki baricwa bose bariko barataha. Hanyuma babashikiranganje bo bararonka iyo baca barashobora gukira. Akumva ko hari hateguwe soirée yari kwikirwamo wenyene nk'umukuru w'igihugu, agasanga mu zindi ntara naho nyene habayeho ibitero, bakabona ko hari kuba coup d'état yateguwe naho mu bwoko badasa nabo. Tukajya tubona ibyo bavuyemo. Mbega uyu umunsi CNDD-FDD yosanga ibintu nk'ivyo vyabaye tubisubire muko nyene. Ni ukuvuga umushikiranganje Martin Niteretse w'intwari hagati mu gihugu yari kumwe na Reverien Ndikuriyo mu nama mu Rumonge. Hatera abaroberi dufate ko ari abarede tabara bakunze kuvuga kenshi usanga bagira ati harimo abatutsi nibo babateye. Umushikiranganje Martin Niteretse be na Reverien Ndikuriyo bagashobora gukira barondera abandi mabara bacamwe. Bakaca basanga abatwara intara za Makamba, Rutana na Bururi bose bishwe, abaganga, abatwara iby'uburimyi, abajejwe intwaro, ekibisata vyose abo bari batumiye mu nama n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD bose muri izo ntara bagasanga bose babishe. Bakaca basanga uwo munsi hateguwe ibintu mu gihugu cyose vy'ibirori vyari vyateguwe ko aba CNDD-FDD bose babategetsi bavyicigwamo. Bagasanga President Evariste Ndayishimiye hari ikintu cyari cyateguwe nawe nyene ari gupiramwo, mbere bagashobora no kurasa Tade Butumagu ujyagira inyuma yiwe. Bakaca basanga no mu zindi ntara zimwe habaye ibitero. Ivyo bintu bagasanga bigwiriyemwo ubwoko bumwe. Mbega burya bo kwifata gute? Mbega burya ivyo bogira twaba dusanga bitandukanye cyane n'ivyo leta ya President Micombero yakoze ico gihe. Rero tutaravye neza turashobora kwibaza ngo turi n'ivyo turiko turakiza ahubwo turiko turabiba ingene ivyo bintu nyene bizosubira kubaho. Nabonye ingene bateye mu Cibitoke ukaraba ngene abasende CNDD-FDD baciye bifata muri 2014 mu mpera y'umwaka. Bafashe abantu bose bafashwe baja ko baragita barabica batabatwaye mu manza. Uyu munsi batangara ngo 72
ngo barafashe abantu barabica atamanza ahubwo imanza ziza inyuma abasendedefite debo nta n'urubanza ruza inyuma bararigita bose bagaheza mu nyuma bakavyigamba nkuko mpanumva Reverend Ndikuriye abikora akigamba ingene babishe aho mu Cibitoke